uyu munsi turi dans des identités sectaires zitwa imigambwe, turi dans des identités sectaires zitwa amoko. Ntabwo turi muri identité nationale yuko turi abarundi, kuko twitawe ko turi abarundi twese ibi bibazo tubona twokwicara tukabivuganako. Mugabo uno munsi mwese murazi ingorane y'igitoro, ça nous affecte tous. Mugabo hari umuntu ukivuze acavuga yuko wewe uri kuratoka intwaro. Et pourtant, on galère de la même manière. Uvuze la pénurie y'ibinyobwa bava ngo ni gipinga. Et pourtant, tunyotegwa kumwe kandi les causes z'iyo pénurie ahiva twese kumbure turahazi. Mugabo la partisanerie fera que je numva yuko ibi ndabisagasira naho naje bimbabaza me turafise ubutegetsi nta ngorane. Mais les dividendes nizihe? C'est ça le problème. Rero jewe ndavye le thème novuga udupoint tubiri. Point ya mbere, nous avons une crise de leadership. Et malheureusement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons toujours vécu muri iyo crise. Kuko intwaro ntigomba kuba umuzigo ku banyagihugu, ahubwo igomba kuba ikintu kiremurura abanyagihugu. Mugabo ngaho iwacu amakori turadugirizwa ko mugabo imishahara ikaguma ari yayindi. Waza kuraba l'inflation nayo usanga afite umushahara sina wa wundi ahubwo warakorotse kandi ugumukoroka au rythme de l'inflation. Rero ivyo nivyo bibazo burya twari dukwiye kwicarira hamwe n'ibindi byose nk'abarundi tukaraba dukora iki. Nituje gutakaza umwanya gusa twiyumvira ingene tugungana mu matora, ingene ducengana, ingene tugira gute, kuko umenga niyo preoccupation. Je suis sûr et certain yuko abarundi gutwagwa na Leose canke Olivier c'est pas un problème. Magabo nicuza ko bamarira. Nicuza ko bamarira. Igihugu nikigeze kibura abatware kandi kizokwama kibafise. Mugabo les attentes et les aspirations du peuple, ubutegetsi nabwo buzikorera iki, buzikorera akazi akahe. Twovuga démocratie tugasubira les bons principes niki, mais tant que les pouvoirs publics zitaza zireponda ku ma préoccupation y'abanyagihugu, la démocratie va rester en vain mot. Nizo institutions ntizishobora, institutions kugira zibe forte d'abord il faut yuko zibamo abantu bafise des caractères forts. None quels sont les critères uno munsi kugira ngo abantu babe mu bibanza isi ula? Donc wewe tito prive y'abakadre bari bafise des compétences ziri avere uravye les résultats bapuvye, mugabo ushaka des militants ngo bize bitugeze. Mugabo igihugu kirimo ibintu byinshi, kirimo imigambwe, kirimo société civile, kirimo abanatana kimwe barimwo ya clergé ya sosisola. None igihugu mukire duije ku mugambwe wanyu, le reste duca tubiki. Vous comprenez? Logique imeze gutyo iyo bishobora kugira les institutions fortes twozironka. Ikindi kuri iyi problème nyene ya leadership, iyo amatora ageze, comment constitue-t-on les listes? Rero comme perspective kugira ngo siniyeteranize muri ibyo, mwaje mudike aho ibihe bigeze, fatiye no kuvyo mwagiye muravuga mwebwe mwese, turakeneye une prise de conscience. Prise de conscience yuko turabarundi. Odora yukuba abanyamigambwe,
odora yuko abanyamoko odora yuko baba abanyentara n'ibindi n'ibindi igihugu ni cacu mugabo tugikumiranyemwo muravyumva namwe habaye gutonesha habaye kugira nkunzi sanuvapa imigambwe habaye gusumbasumbanya abantu sanuvapa nico gituma mvuga nti twabwirizwa kwiyambura izo identité sectaire z'imigambwe z'amadini z'amoko z'ibiki tukambara une seule identité tukumva ko turi abarundi ivyo dukora les solutions turondera tukazirondera nk'abarundi et pour le Burundi muri ico gihe demokrasi twokumvikana iyo ba demokrasi ifise imizi ifise ahishingiye kandi yotera imbere igasasagara ikama ivyamwa abantu bose boshima tutarageraho biracatugoye mugabo iciza nuko nko mwese mwabivuze nuko bishoboka jewe uno munsi imyaka afise kuvyo nabonye j'ai essayé de réfléchir kuri ivyo byose ndamaze kubona yuko on s'est fourvoyé à maintes reprises. Je vois combien on se fourvoie aujourd'hui, comment on déroute notre population, notre jeunesse par une manipulation politicienne kubera utunyungu secteur twakagwe k'abantu. Inzego z'igihugu nizo ziri responsable avant tout. Hari ibibazo multiple bimwe byatejwe nuko nyenera governance yabaye uko yabaye. Kandi nawe wemene ivyimba. Abantu bemere twicarane ya critique di dialogue nitwemere tuje hamwe ibibazo tubicoce nimba ari kibazo cyo kuntu intwaro yoba au service du peuple etuvyigiye ko turabe ya définition ya Lincoln hariya est-ce que nous avons un peuple burundais à l'état actuel des choses ou bien nous sommes un amalgame y'ama identité ku buryo bica bigorana l'identité nationale twarayiperze au profit des identités sectaires partisanes et consorts. Iyo rero tutagize iyo effort tukaguma turaba gusa ngo ni nyungu ngo jewe ngo ndatunze ngo n'uyu mugenzi wanje ko twebwe dushobora kuntumbaze tuze turaraba none abana bacu abuzukuru bacu nabo bizogenda gute. Nous avons 63 ans d'indépendance soi-disant, mais j'estime yuko nkuko n'abandi babivuze un débat sincère et constructif yotuma dushika ahantu tugera muri démocratie. Izo institutions zikaba des institutions dignes de nom, des institutions fortes. Amatora ntabe amatora do façade, akaba amatora yodutorera indongozi vy'ukuri atadutorera abaza kuturemera.